Yesu Kristo ashimwe. Dusangirira amajambo dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 10 umurongo wa 2 haravuga ngo no kugira ngo nawe uzudondere umwana wawe n'umwuzukuru wawe kuno namara amaja abanyegiputa n'ibimenyetso byanje nakoreye hagati muri bo mumenye yuko nduhoraho. Dusangirira ijambo rivuga ngo kugira uzubibwire abana bawe. Usomye kuri uyu murongo wa mbere haravuga ukuntu Imana yakomanaje umutima wa Farawo n'imitima y'abantu biwe banka kurekura Abisirayeli ngo bave muri Egiputa. Imana ifise intumbero y'ukugira ngo Abisirayeli bamenye yuko ari Uhoraho, ariko n'abanyegiputa nyene bazomenye yuko ari Uhoraho. Ariko ku Bisirayeli hoho Imana yagomba ngo baze badondere ababo ibitangaza Imana yakoze. Ni ivy'agaciro cane ku muvyeyi kudondera umwana wiwe ibitangaza n'ibimenyetso yagiye arabona Imana imukorera canke n'ivyiriko irakora uno munsi. Birafise agaciro gute? Kubera iyo uri kuradondera ivy'Imana yagukoreye abana bawe baca bumva ko Imana iriho kandi ikora ibikomeye. Ivyo bikabatera kwiga kuyubaha, bikabatera no gukunda kuyikorera kuko ari Imana ikomeye ikora ibitangaza. Ariko abavyeyi nitwahora mbega uyu munsi nta bitangaza Imana iriko irakora, kubera ko utokwicarika abana ngo babwire ibitangaza Imana yakoze. No kubera atacira gukorera canke atacirika iragukorera, hariho ivy'Imana iriko irakora. Ku munsi Imana iradukorera. Turafata ingendo tukaduga tukamanuka, Imana ikatuzigama. Turasenga tugahabwa, Imana iba yakoze ibikomeye. Ivyo vyose nivyo dukwiye kudondera abana bacu. Hajya twicaye mu mazu yacu, hajya twicaye kumbure turiko turasengera hamwe mu miryango, nakaryo ko gushingira intahe abana bawe kugira ngo bibatere gukomera mu kwizera, bibatere kuyubaha no kurondera kuyisaba. Erega baca biga no kuyisaba nabo kubwabo, kubera bumvise Imana ikora ibitangaza, bakiga kuyisengera, bakiga gusengera imitwaro nabo. Kandi nibabona umunsi umwe Imana ikoze, ivyo bizobatera gukomera, bahagarare bashikame mu kwizera, babandanye urugendo bazi ko Imana ari Uhoraho kandi ishobora vyose. Uyu munsi rero nagira ndagusabe ntuhava ufata minenegwe ibitangaza Imana iriko irakora, kuko Aburahamu Imana yamutoranije kugira ngo abe sokuruza w'abizera, kandi Imana yari yaramubwiye ko ari iwe Imana itoranije azobwira abuzukuru biwe n'abuzukuruza ivy'Imana yagiye irakora. Kandi ivyo vyaratugeze ko natwebwe murazi ko turabuzukuruza ba Aburahamu. Natwe dutegerezwa gushishikarira aho nyene tuza turabwira abana bacu ibitangaza Imana yakoze. Nitutabivuga tuzosanga kubaha Imana kuvuye mu ruvyaro rwacu, ariko nitwaza turababwira uko Imana yagiye irakora ukarinda ukugwa mu mubiri ugenda urabashingira intahe, abana bazobandanya kubaha Imana, nabo bace babibwira abana babo babibwira abana babo, gutyo bishishikare. Ivyo Imana iriko iragukorera nagira ndakubwire neza yuko Imana iriko irabikora kugira ubibwira abana bawe, si kugira bigume muri wewe, ariko no kugira ubibwira abana bawe babandanye kubaha Imana. Imana ibahezagire.